Muriyo niyo tubonera amahoro. Muriyo niyo tubonera ubuzima. Muriyo niyo tubonera amahoro. Muriyo niyo tubonera ubuzima. Shalom shalom, nitwa Dongile. Ndaryohewe cyane ko ndi umwe mu bashoboye guparticipa no kurengana muri finale ya Nanje ndaririmba yateguwe na Isanamu Media. Nkaba nashoboye gutakana ikibanza cya kabiri. By'ukuri niteka no kuri nararyohewe. Ntivyari byoroshe, byari bikomeye cyane aho kwitegura ukuntu competition yari iteguwe, ukuntu yari organize. Byari ibintu by'ukuri bisaba kwitanga, bisaba inguvu, bisaba kwiyumvira, kwandika indirimbo, ibintu nk'ivyo ku mabit atandukanye. Cyari igikorwa gikomeye cyane. Rero Imana yaradufashije, iradushoboza, ndayishimira cyane, especially abavyeyi banteye intege, nabo nyine bararyohewe ku ntambwe nongeye gutera. Abagenzi, societe, especially shengero nsanzwe nkoreramwo ibikorwa vy'Imana, nabo nyine bararyohewe n'iteka no kwishengero rya Kristo, kubera yuko ni kimwe mu bintu by'ukuri byanezereye cyane. Nahiganywe n'abantu benshi babizi, babikora neza, banashima kunsumvya, novuga ko ari grâce y'Imana, ariko ndabishimira Imana cyane. Rero ntivyari byoroshe guhagarara imbere y'ibihangange tuzi mu muziki, like Fizo, like Andy Mwag, like Estanish, like Jimmy, umuntu tuzi nyene ko ku bijanye na oreille musicale ari umuntu abishoboye cyane. Impanuro baradutekereye impanuro nyinshi, by'ukuri twarashoboye kunguka ibintu byinshi. Rero nabo nyine turabashimiye. Ntivyari byoroshe guhagarara imbere yabo uri kura performinga ibintu nka kujya. Rero ndashima cyane for the support batugiriye, ku mpanuro zabo si badufashije, like judges and Isanamu Media. Baradukurikiranye, baradufasha mu myiteguro n'ibindi. Nabo nyine ndabashimira cyane komisa ibikorwa byabo bandanye komisa na edition ikurikira. We are ready for it. Nivyo ntitwovuga ngo turabizi ku rugezo rwaho tworeka gukora ibintu twahanuwe. Baradufashije nubwo dusa nk'abakora ibitandukanye, mugabo ibintu batubwiye byaradufashije, kandi ni bimwe mu bintu tugiye gukorera ko cyane kugira ngo bikunde muri carrière turiko turakorera ko surtout ya musique, dushobore gukora ibintu bimwe n'ibindi dukosore. Baradufashije n'ibindi turabibashimira cyane, turabibashimira. Kuco bazoshobora gutegura like second edition ya kabiri, nukuri turiteguye kongera guparticipa kugira ngo bishobotse kandi umuntu aganye ikibanza ca mbere, canke twongere kwakira ubundi bumenyi, ni experience umuntu ariko aragira. Hama kujanye n'indirimbo twemerewe na Isanamu Media, turiko turitegura nayo nyine kugira ngo dushobore kuraba uko dushobora kuyikora, tuko tuyitegurira neza cyane. Bibaza ko mu gihe kitari cyakure cyane tuzoshobora kuyilansa, kuyirekura kugira ngo tunezeranwe twese hamwe. Rero nukuri vyimva mutima ndashimiye Isanamu Media, ndashimiye judges, ndashimiye n'abantu mwese mwadufashije. Imana ibahezagire cyane.